munsi ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu turabaramukije. Ndabaramukije nanje Imana yahezagiye kumusinda. Ego uno munsi turiko turegereza amatora ya 2020 tukaba dutanguye kubona mu ntara ku rubuga hari abanyepolitike bariko barashamirana. Mwebwe ivyo mubibona mwiki mubisoma nini? Ubwa mbere tubonamo kutihanganirana kwa bamwe n'abandi, mugabo muri rusangi turabona yuko uno munsi ibiriko birakogwa bimeze neza gusumba aho tuheruka. Tugasaba yuko twebwe abategetsi akaba arico dukubitirwa gukora kugira ngo dutekanye abanyagihugu, dutekanye abanyamigambwe, kugira ngo bashobore kwihanganirana, kuko kudasangira umugambwe si icaha, kujya kudasangira ubwoko atari icaha, nibiye kudasangira akazi atari icaha. Muri muraba menshi makuje mu politiki si icaha rero kudasangiye imirimo. Ivyo rero nivyo muri kino gihe twihuse gukora cyane cyane mu gihugu, cyane cyane leta ishaka yuko imigambwe ikora mu bwisanzure. Tugasaba rero abanywanyi bamwe kuko n'abanywanyi bamwe so kuvuga yuko abarongo imigambwe n'abanywanyi bamwe tugasaba yuko botekana igihugu ni cabo, ari uzotsinda cyangwa gatsindwa bose basangiye igihugu kimwe. Muravuze muti ari cyo turiko turakora ariko ntiturari bwigere twumva akamo kava ku nzego zo hejuru nka mwebwe gasaba abanyagihugu canke abanyamigambwe gutekana? Nta na rimwe ntavugira ku radio ko dusaba abarundi bose gutekana. Hari igihe bidashobora kuba vyaciye ku radio iwanyu, mugabo ku radio yose amajambo nshikiriza nuko tugira ubumwe mu budasa bwacu. Turiko tuvuga ati ubumwe mu budasa bwacu nice kivuga yuko kwihanganirana, umwe wese agakora ico umutima w'ushaka, mugabo ntakore kugira ngo ahotere hagati y'akazi na muntu. Ivyo rero twama tubigira, kandi hariho n'izindi ngendo zo kubigira tubicishije ku radio, mugabo turabigira n'abakuru migambwe barabigira. Mbere abakuru migambwe twarabwiye yuko bafashe ingendo nziza, ubu yuko ukwezi kose buri kwezi kose abakuru migambwe bahura bakavugana bakayaga, mbere bakayaga bataravuga vya politike bari bikora nezero. Iyo rero ingendo rero nshasha iri kirafata kugira ngo Uburundi twitandukanye n'ivyatumye tuja mu kaga mu myaka iheze, aho amatora ari ingorane. Tushaka ko amatora aba umuti, amatora ntabe ingorane. Nico twifuza yuko kiba turi muri kahise ko Burundi turabonye yuko kuva habaye twikukira, kuva umugano wa Gasore apfuye habaye ingorane nyinshi cyane gose, kuburyo twifuza yuko twebwe kuri no kiringa Imana yadutije yuko tuba turi ngaha yuko twosiga dutekanije igihugu. Umuntu nye politiki amenye yuko ashobora guhiganwa n'uwundi hanyuma gatsinda cyangwa gatsindwa akemera ivyavuye mu matora. Muvuze ko mwamutanga ubutumwa ariko ubwo butumwa ngira bwanyu ntibiriko burumvirizwa neza. Aha ndiko ndatanga karorero ko mu ntara ya Rumonge aho habaye inama ejo nyene yo guhumuriza abanyamigambwe, ariko hakaba haturiwe ingoro y'umugambwe SNL muri zone Gatete. Ivyo nivyo duteza guhasha, tugahasha cyane cyane abakuru imigambwe, tukabasaba yuko babonana umushikangano w'inkora mu gihugu ntagati mu gihugu ntacatagira amazi imisi akoranya abanyamigambwe kugira ngo ababwire abateshe iyo ngendo mbi. No kugira yuko hari ivyo rero biva ku batwari bo hasi bamwe bataramenya yuko turaja. Dusaba uwabigize icaha ahantu umukuru w'igihugu kuri ico kibazo ari clear, nuko umuntu wese naje ku rubuga agire politike ntasubire kuja guhiganwa gukwita mugenzi we cyangwa kuza mugenzi we kuja ku kibuga ca politike. Nagire politike vyamunaniye nabireke, areke gutera imvururu mu gihugu, cyane cyane guturira ingoro z'imigambwe. Hariho n'abandi bashobora kwiteza ingorane, kuko murazi yuko byabaye mu gihugu aho ushobora kwiteza ingorane kugira ngo uje kwisunzu y'inzu uvuge yuko ibintu vyayangaye. Tugasaba yuko abajeje intwaro bo hasi cyane tugasaba cyane abajejwe umutekano, tugasaba abajeje umutekano ko atamuntu ajeje umutekano yosubira gurikirukira umuntu ngo nuko ari mu mugambo kanaka canke ko badasanga ubwoko n'uwundi mugambo. Abajeje umutekano nibaje barabe bakingire abarundi bose kugira ngo ntihagire umunyamugambwe umwe yizizira abajeje umutekano, kuko nico bamwe namwe handi bataramenya. Ugasanga umunyamugambwe umwe ashaka kwizizira ujeje umutekano, agashaka guha amategeko ujeje umutekano. Dusavye abajeje umutekano ko boja hejuru y'imigambwe cyane bakaja kubuzuriza no kubagirira neza. Tugasaba kandi nyine ba mustanteri n'abakuru mitumba nibatekana aho bari harabandi, kandi nejo hazoza abandi nibatekane kujya bari kwatekaniriza abandi
nabo bashobora kubatekaniriza ejo kazoza. Nico gituma rero tubasaba yuko botekana ntibasubire kuyumvira ati ejo siyo nzobane. Mbere turabona yuko hari n'abakuru mitumba canke abarongoye intara batanze amaraporo mu migambi wabo yuko mu karere barimwo atamugambwe wundi uriho, bagatangazwa rero igihe babonye yuko hari undi mugambwe bagaca bashaka kubirukako. Tugasaba yuko abo bantu bova ibuzimu bakaja ibuntu, kuko imigambwe yose ku nzego zo hejuru baravyumvikana ko neza cane gose. Tugasaba rero yuko hasi naho nyene bogira inani z'imigambwe zikaja hamwe kugira ngo barabe ingene batunganya. Umukuru w'inama nkinguzamateka amaze imisi agendera imitumba yose mu ntumbero yo gusasagaza ayo mahoro, mu ntumbero yo kunywanisha abenegihugu bose bari kumwe. Nibaza yuko nta mwongo buri sato ibidahizwe aha birashika. Mugabo cyo twovuga nuko muri rusangi ikino gihe tubona yuko hari akarusho gasumba ibindi bihe byabaye dutegura amatora. Mufise umwizero wuhe hamwe ako kamo kanyu n'ubundi kuko bitabaye abo hasi batumviye ni amatora azoca agenda nabi? Icyo menya nuko hariho benshi bamaze guhanwa, hariho benshi bamaze gupfunga, hariho benshi mbere bamaje kugaragaza sinzi ko mwavyumvise bakaja kuvuga ngo umukuru w'igihugu turashaka umukuru w'igihugu bose barahanwa. Uno munsi uriko zije arahanwa bamenye yuko nuri kurabikora bitebuke tuza kumuhana. Nico gituma dusavye yuko abajejwe intwaro z'umutekano, abajejwe igipolisi, abajejwe igisoda, abajejwe perezida bose bokora mu ntumbero yo gutunganya amatora neza, mu ntumbero kuko twebwe nkuko umukuru w'igihugu yabivuze twifuza yuko aya matora atandukana amatora yose yabaye muri kino gihugu, kandi turafise umwizero yuko bizogenda neza kuko uko byari byatanguye nuko bigeze no munsi turabona yuko haragahingwe kandi keze kandi nya cyane. Reka turangirize ku kamo ku mpande zose, zaba bari mu migambwe ishigikiye twovuga leta, baba ari mu migambwe itavuga rumwe na leta. Tusaba yuko abari muri mu migambwe tuvuga yatsinda amatora n'imigambwe ishaka gushika gutsinda, tusaba yuko bose bofatana mu nda bakamenya yuko amatora ari gihe cy'umwanya mutoyi kandi igihe kirengana. Tugasaba ahubwo yuko bo tera kamo abanywanyi babo kugira ngo batekanye igihugu. Aka kanya twaronse yuko igihugu kiba kimeze neza muri kino kiringo naho ingurane zitabuze. Tugasaba yuko abanyamigambwe bofatana mu nda bagaca batuma abanyagihugu babo bafatana mu nda. Tugakingurukira cyane abene igihugu benshi bamaze kubona yuko gudasangira imigambwe, kudasangira ubwoko, kudasangira idini ari iteka ari itunga igihugu cacu gifise. Mbere tukaba twifuza yuko ubwo bumwe tushobora gukamisha ibikorwa n'iterambere. Nibaza yuko nuko twabivuze twashimira n'amashisha cyane mwebwe bamenyesha makuru, tugasaba mwebwe makuru yuko mwabamenyesha makuru koko baremesha amahoro mbere nahari utubazo mugerageza ukuntu murabo ukuntu ivyo bibazo bikemurwa atarinze kuvuza induru nyinshi cyane gose, kuko twarabonye yuko amaradiyo arengeje urugero haraba ingorane, amaradiyo naho atabivuze naho ugasanga hari ingorane. Twifuza namwe ko muraba ingene muje hagati na hagati kugira ngo iki gikorwa ca leta tuko turakora n'igikorwa c'abamenyesha makuru n'igikorwa c'abanyepolitike cyose bigende bisasagaza amahoro cyane urukundo, kuko urukundo niwo rwa mbere rushobora gutuma abantu bamenya yuko ico ntifuza ko bangirira sinagire mugenzanje. Ico rero tumaze kugira gutyo twese cyo tugenda mu nzira nziza kandi tukazotegura amatora meza nkuko twavyemeye. Gaston Sindemwo ikigera cyambere cy'umukuru w'igihugu turabashimiye. Natwe turabashimiye kwa kanya mwafashe ko kuza kubaza.